ba Muse TV turasubiye kuramutsa tubivuza nikaze aho muherereye hose bari mu gihugu cy'u Burundi bari hanze y'igihugu uko mubibona hano turi muri studio mu biro vy'urongoye Akeza Net ni televiziyo isanzwe ikorera ku rubuga ngurukana bumenyi barandika amakuru bagatangaza ibijanye n'inkino ariko kandi n'ibindi byose bibera hano mu gihugu cy'u Burundi uko bafise slogan yabo bise les beautés de chez nous. Rero turi kumwe na Landry Mugisha turaza kumenya Landry Mugisha ninde yavukiye hehe. Landry Mugisha yatanguye umwuga wo kumenyesha amakuru ryari uno munsi Akeza Net igeze hehe. Narijya kandi muherutse kubona inkuru ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi aho Akeza Net yaguze ko ariyo izohora itangaza cyane yerekana inkino za basketball zibera ku butaka bw'u Burundi. Nta yindi televiziyo nakindi kinyamakuru cy'u Burundi cyari bwabikore atari Akeza Net. Rero tubwe nka Muse TV twaje hano kugira ngo tumenye byinshi. Muri kumwe na Patrick Pagio niyo nkuru. Reka rero twakire cyane tuganire na Landry Mugisha. Namahoro Landry. Impore umeze neza namwebwe. Yego cyane. Amakuru y'imisi. Ni impore mwakoze kutugendera. Turanezerewe nuko mwashoboye gushika hano. Mu bambere n'abambere batugendeye mu nyuma y'ijya nkuru. Ndabona ko mubangutse cyane. Murakoze cyane. Durukana ukiri muri CBFM Plus mu gitangura na Akeza Net muri kuri web mu nyuma byaragiye birakura. Mbega mbere ko tuja hose Landry Mugisha ninde kubatamuzi? Numurundi nugwaruka numurundi akunda igihugu ciwe hanyuma yakoreye cyane mu byo kumenyesha amakuru ubwa mbere mu radio hanyuma maze gukorera mu radio ndabona ko hari hahi radio bitagera kuko ico gihe amaradio ntiyari bwatangure kuvuga ku buhingangurukana mumenyi n'ahandi ndabona ko mu ntumbero yanje gushikana igihugu canje kure haraho ntageza niko rero kwiyumvira ubundi buhingano koresha mu ngendo nagendagira ndabona ko abantu kenshi bambaza ibintu ku Burundi hama bagaca baja kuraba amakuru ndabona yuko baraba ahantu kuri internet kuko twekera ico gihe kuri internet mu Burundi cyane cyane twayikoresha ku mail no kurunguka ubutumwa amakete ego nta kintu kinini twayikoresha ngo kugira twitunge cyane nk'ugwaruka ngo tumenye ibintu n'ibindi ariko hari ibihugu bimwe bimwe nka Kenya bari bamaze gutera imbere cyane bo baba baradusize ndabona ko baca baja kuraba hanyuma batika conclusions zibiri yuko turi igihugu cyaciye mu bibazo cyane by'intambara harimo injyane za politike n'ibindi hanyuma kandi ko n'amafoto yacu yari amafoto menshi yerekana imitumba n'inka muri Noir Blanc numva rero ntibihuye n'u Burundi jewe mbamwe urabona yuru mujene w'imyaka 200 hari ubuzima bubayeho hari ukuntu ubona ubuzima nkabona ko abo bantu tudatandukanye cyane ariko vyongora kubemeza ko tubaho cyo kimwe hanyuma ivyo rero birakugira ko ingaruka mbi kuko ingene bakubona ingene bakwakira ingene bakira igihugu cawe naho wowe bo kwakira ni muzi abantu bakubwira ngo we ntumeze nk'abantu bahari iwanyu iyo nayo si compliment bisa nka compliment ariko si compliment nuko rero nigira inama cyane gose nigira inama rero yuko notora ukugene ico cyumviro cyuko u Burundi ari ivyo gusa naho navyo biba bihari ico hinduka niko rero gutanguza Akeza Net ifise slogan ivuga ngo les beautés de chez nous kugira ngo twerekane ubwo bundi Burundi abantu bakwiye kubona bakwiye kumenya kugira misi yose umuntu abonye umurundi ntabanze kumugirira ikigongwe yumve ko ari umuntu yagowe au détriment y'izindi ngabirana afise ibindi bintu byiza ashoboye y'ubwenge Imana yamuhaye y'ubuhinga afise yico yo maririsi n'ibindi nuko rero twagiye gutangura Akeza hanyuma hari mwaka bagira dutangura byo kwimenyereza hari mu mwaka wa 2011 turakora nk'imyaka 2 ico gihe nabandanije nkora mu radio mugabo twagiye gutangura nyezina mu mwaka wa 2013 ari naho naciye nsezera ku radio kuko narabonye ko ntoshobora gukora byose bibiri nca nihebera gukora gushikana ibi vyimviro vyacu
byo kwerekana Burundi no kumenyekanisha biciye ku ngurukana bumenyi niko rero guca dutangura neza akeza net ico gihe Landry yatangura kuri CCB FM+ hari ryari uhavuye muri 2013 urumva wari watangiye ryari amaze imyaka ingahe kuri radio muri CCB nahinjiye mu kwezi k'umunani umwaka wa 2007 nkempejeje secondaire ngiye gukora stage jewe muri kaminuza nize kuri kaminuza yatangura mu kwa kabiri rero ndaraba mbona hagati yo mu kwindwi no mu kwa kabiri hari amezi menshi simbona ikintu nzokora kweri hanyuma urabona ugwaruka kenshi baba bafite ingabirano zitandukanye mugabo sinabona ikintu kizongirira akamaro nokora ayo mezi yose Boguma wicaye kurindira ishure aho tutangura uti ni hamwe ucu usanga umwana yarononekaye yaragiye mu ngeso mbi urumva ibintu byose biguhitanyura bijamwo rero ko nkiri mu ishure natumirwa mu biganiro mu maradiyo nkishura ibibazo nkabo mutumire narumva ko iradiyo ari imwe mu nzira zishobora kumfasha gushika kure kandi narumva umenga ivyo bintu ndabigerageje no bishobora niko rero gucanja gusaba amaradiyo atandukanye CCB iba iyanyemereye iranyakira barampa iyo stage ndayikora kuva muri uko kwezi kwindwi gushika mbere mu kwa kabiri nyene hageze ko nja ku ishuri ico gihe nta kazi batanga warakora stage hanyuma uyihejeje warashobora kubandanya ukora nk'umu volontaire mugabo nta kazi baguha jewe ncanigira inama nti nawe reka ngende ni concentre mu ishuri ibyo ngiye kwiga ndabimenye kweri kugira ngo nimva mu ishuri nzembe nyene ndi umuntu w'incabwenge uko ndibuka ico gihe nari nagiye twagiriye muri kaminuza turi babiri muhira hanyuma kurihira abana babiri muri privé ntivyari vyorosha ariko je ndababwira ati nukuri nta kintu na kimwe mbona mu byo nshoboye kwiga no kwiga muri kaminuza ya leta nuko rero baranyemerera kwiga muri privé canumva ko barinze bagira kigoro muhira ntobivanga n'ibindi ngusange umusaruro ntiwabaye mwiza rero niko kuja gusezera umuyobozi wacu ndamushimira ntimwarakoze kunyizera ariko hageze ko ntangura kaminuza rero nagira ndabasezere nje kwikonsantra ku mashure kumbure ino rangiza amashure nkabona nogaruka nzoheza ngaruke wari ruguru muhira biva ko ari Gitega ego canke ico gihe kaminuza yari Gitega canke yari ngahi Bujumbura oya je nahereje amashuri ino nari naraje imbere yaho gato kuko niyumvira ivy'ubuzima bwanje ngene bizogenda narabona ko nivyo hariho ugwaruka amahirwe yabo aho karakunda hariya Igitega ariko je narabonye ko bitariko biragenda nkuko ndavyifuza cha rero mbandegera imanamba hakiri kare mbandaza kuraba yuko nogeragereza hano kuko urabona capital itanga amachance menshi rero cyane ko jewe ibintu nabona binkundira gose ari bijanye n'ubwenge n'ubumenyi narabona kumenga gucuruza ibintu bidafadika birasa nk'ibitora intumbero hano gusumba aho navukiye noneho rero ndasaba abavyeyi negera ino mu myaka ya nyuma y'amashure yanje rero nari nsanzwe mba hano nari nsanzwe niko niga hano nari nsanzwe ndi muri Genizane hano nari nsanzwe ndi mu ma structure ya hano ibujumbura rero nigihe nja gusaba stage nagiye mva hano nigihe rero nja muri kaminuza nari nsanzwe ndi hano ibujumbura kaminuza wize hehe wize biki kaminuza mu ntango nize kuri Hope Africa University mu Ngagara hanyuma nagiye nshaka kwiga service social et développement communautaire hari mu gihe twifuza ko imigambi y'iterambere yogwira hanyuma nkabona ko nkwiye kwiga ingene iterambere baritunganya vy'ukuri noneho caja muri ico gisata ndaciga nk'ikiringo c'umwaka rero iyo kaminuza yarakwemerera igitangura kuba wo kwiga departement zibiri rero nkuru y'umwana isubira inyuma ngiye gusezera directeur yaranyankiye ati wewe ntahuja twaraguhaye chance urimenyereza ubu rero guma ngaha turagwaye akazi oya nta kazi yampaye none yakongera gutata akazi ndamubwira nti jewe urakoze n'ukuri ariko
none jewe ngende guta umwanya w'ishure nongere ngume ngaha ataco ndiko mbunguka none wumva ivyo bintu no bibwira abavyeyi gute ivyo bintu ntivyoshoboka ati twariko turagiranira amatatu kuko ivyo yashaka ko nkora sivyo je nashaka gukora noneho arambwira ati ukemera gukora ivyo nakubwiye nanje ndaguha akazi ndaguhembe je ndavuga nti ivyo bintu ni vyiza cyane rero niko kwemera gukora ivyo yambwiye aca mpakazi no kuvuga ko rero mu mpera nahavuye ntangura kaminuza nongera nkora hanyuma kuri kaminuza rero maze kwiga umwaka ndabona ko ivyo ndiko ndiga ni vyiza ariko aka kazi k'ubumenyesha makuru nako ndiko ndakamenyera ndiko ndagakoreramwo cyane ndumva ko hari ahantu ntashikana kuko ntavyize ubwo bumenyi ntabufise nshanja gusaba rero kwishure ko bonyemerera nige communication et media noneho baca baranyemerera kuvyiga vyose ndiga rero ndabandanya ndiga ibisata bibiri byaramaze nk'umwaka n'inusu ariko wari yaratanguje iryo shure acaraja mu yandi mabanga abamusubiriye ntibashobora kwemera ko ivyo bisata bibiri gutunganya uko kuntu umunyeshuri ashobora kwiga ibisata bibiri mu mpera rero bica biba ngombwa ko mpitamwo igisata kimwe mbandanye ca mbandanya igisata nabona gisa nico ndiko ndakoreramwo kandi nabona umenga nico nzokoreramwo cyane mu nyuma niko guca mbandanya rero niga communication et media ego uravyize urarangije kuza muri Akeza ntabyo byatanguye gute umugambi wo kuvuga ati ntangure ikinyamakuru gikorera ku ngurukana mumenyi mu bisanzwe jewe ndumuntu mu bintu vya mbere nkunda harimo gutembera ndakunda gutembera gusoma ubwenge kuraba abandi bantu ingene babayeho kubona ibindi bintu kumva ingene abandi bantu biyumvira ndakunda kugenda nkarabisi rero nkitanguye gukora mu radio urumva ko niga mu ishuri ariko naciye mba muri babana bakiri bato baronka uburyo butari buke ntiyari menshi twanakorera n'amahera make cyane wanagomba ariko ku munyeshure yaraduha ivyijiji ko ari menshi noneho rero nca ndagira imana mwako kazi kanje ko mu radio ndagira umugisha ndamenyekana mwuko kumenyekana rero nuko nakujya kuntu usanga umuntu afise essence y'ama initiative havamwo ubundi buzi ndibuka ko ico gihe narabaye mu ba MC bamenyekana cyane ninjira mu vya communication mu nyuma muri organisation ya Miss Burundi yari hari ico gihe ndanabana numero 2 wayo nkiri umwana muto nibaza nese nk'imyaka 21 kuko wari antwara yaragiye mu Bubirigi mu bindi bikorwa baca basanga imisi amezi 6 twari dukoranye babona umenga ko iki tworondera ubundi kandi wabishoboye noneho nca ndafata ico kibanza hanyuma ko mnaca ndabikumira hanini akazi kanje kukuri kari charge wa communication mugabo waba ufise akazi kenshi ko nasanzwe ndi mu mamedia narayametkiza nije nabana batumiye nije wacu usanga ndiko ndavugira organisation candaronka visibilité nini abantu benshi baboneraho kumenya ncangira chance ko hari mu gihe indimi zitari bwagwire cyane mu bantu narashobora kuvuga Igifaransa n'icongereza rero n'ikirundi n'igiswahili rero nko muri Miss Burundi wasanga twe misinga mu Gifaransa no mu Congereza ama media dushobora kuvugisha Igifaransa na Icongereza nkaca ndabikora kuko wasanga abantu benshi bahari none nararonse ama opportunité menshi yo kumenyekana yo kuja habona ndaronka ibiraka vya traduction ndaronka ibiraka vya interpretariat rero noneho nadukamwo kuronka amafaranga vy'ukuri haza amafoire mu Burundi ugasanga bakeneye gutunganya toute la visibilité nka sur une semaine bakampa akazi umva une semaine ukora uba waronse amahera atari make ku munyeshuri yiga mu wa mbere mu wa kabiri muri kaminuza rero kubera kumwe nakubwira ko namye nkunda gutembera nkaca niha rero muri ajya mezi y'akaruhuko nkaja gutembera mu mahanga nagiye mu bihugu bibanyi cyane mu Rwanda muri Kenya mu Buganda muri Namibia
kenshi twashake kumwe na Macron aho nihiga ejo nari nagize izindi chance nagize ubundi mugisha ariko icyo gihe naratembereye nkuko gutembera rero niko kuza kubona ko hari abandi bantu batwitangiye imbere ingene babayeho bamaze kubona ibintu byinshi noneho rero ndabigirako niho rero hagiye kuva icyo cyumviro cyakeza kuko hari gihe abantu bambaza ibintu bikananira gusigura ati none wewe kuvuga ko mu Burundi mumeze ukuntu ntigiki byemeza bagiye kuri internet mu mamoto de recherche ibyo batoye bakabona ingwano bakabona intambara ivya politike by'imishamirano bakabona n'amafoto yashaje y'inka n'imitumba n'iki n'abantu batambaye impuzu nyinshi noneho rero nkabona ko ivyo bintu bigoye kandi jewe ngumura n'abantu niko guca mvuga nti reka rero nkreye ahandi hantu abantu bazoja bakabona yandi masanamu bakabona ubundi Burundi gutyo tubitangura ndabitangura nk'ivyo gufite nibuka ko hagati y'umwaka navyiyumviriye hari muri 2009 n'umwaka twaronse udukorera iyo site web hari muri 2011 nuvuga hacemwe imyaka ibiri hacemwe imyaka ibiri ntarashobora kubikora navyibagiye hanyuma hagati y'ico gihe tubitangura kuko je nabitanguye nzi ngo ibintu bisanzwe nta ni machine nari nifitiye bona nifite imashini ariko yayishobora kuzuza akamashini nkibaza ko hari indirimbo z'aba artiste ugira uvuze kajya kaba karimo umuziki ariko n'amafilme umwe ni machine nyene zikuzora muri ya myaka imashini nk'izari zigwiriye rero ngomvye kwandikamo iki planta ugasanga watafye nka text imaze nabuze Landry mvuye kure niyo bayibeshe bana si zina no kunda cyane kubera si mu mibereho yanje sinemera cyane mwe n'ivyo bintu kubera yuko c'est vrai ko navuye kure mu nzira imwe ariko bivanye n'igihe byari bimaze wari wifashe byari bimeze neza mba nkunda misi yose gukoresha izina ryotera icizere ubundi gusumba iryo cinyizaho navuye kuko hajya navuye ntihari habi cyane kuko hari abandi bari bifuza kuza hajya narindi uravyumva ariko mba numva plutôt umuntu yogira izina peut-être ry'ubuhizi apana rihimbazi yo wavuye meri himbazi yugiye Landry Mugisha umunyamugisha voilà tuba tuvuga ibintu tubyumva urumva nibaza ko ikintu kimwe dukenye ngahi wacu nuguha agaciro iyo tugiye ico turi nico dushobora kuba gusumba kwicarira cyane gufata ico umuntu yari kuko bavuga amavuka y'umuntu ntayahitamo aho uvukira ivyo uvukana uko uvuka ntubihitamo ariko Imana iraguha ubuzima kugira ngo hagataho ushobore guhitamo iyindi nzira ushobora gutwaramwo ubuzima bwawe bugaherera mu yindi nzira none twohimbaza iyo vyahereye canke twohimbaza iyo bizoherera no kuvuga ngo hari ububasha Imana ishira mu biganza vyacu kugira ngo duhitemo ico dushaka maze tugikore je ubwo bubasha numva ari bunini hanyuma y'ubwo bubasha bukoresheje neza icyavuyemo ivyamwa vyacu nivyo nibaza je nkunze guha inguvu nyinshi nico gituma kwico nyene mbere ahubwo ndibuka je amahantu nagiye ndaca niganye n'abana baciye ubwenge benshi cyane hanyuma ugiye ugasanga kumbure bose ntibazoshika kure nk'uko ubwenge bwabo bwavyerekana no kuvuga ngo hagati aho hari ibintu bita ama opportunité amahigwe ivyo bahuye navyo ingene vyabakoze ko mu buzima bituma baja mu nzira nziza canke mu nzira mbi ivyo vyose ni ibintu bikora ku buzima bw'umuntu bikerekana ahazogarukira n'ico azogerako no kuvuga ngo rero si ubwenge gusa si ugukora gusa si umugisha gusa n'ivyo vyose bikorera hamwe kumbure n'abavyeyi umuntu yaronse n'abagenzi umuntu yaronse n'ivyakuremesheje ni ningene wewe muri wewe Imana yakuremye kumbure uri umuntu uvuga uti uko biri kose ntegerezwa kugera kwiki kuno wakira ibintu ningene muri wewe uri umuhizi ingene muri wewe wumva ko ibi bintu bibayabaye sindavyemeye yego niko biri ariko siko bikwiye kugenda uravyumva noneho ukarondera ibiruta ivyo rero iyo envie tuba dufise muri twebwe twese ntingana ariko hari undi muntu adafise nyinshi mugabo umuteguriye hahera ashobora gukora vyinshi no kuvuga rero mu buzima sinkunda guha inguvu cyane ivyo twasanzeho nkuze guha inguvu cyane ico wabikoresheje nico gituma
tuba dukunda n'abantu bagufasha iyo uri mu rugendo kuko umuntu umwe ashobora guhindura ubuzima bwawe atari ukuvuga ngo ibindi byose ntiwari ufise nguhe nk'akarorero wavukiye ahantu uzoba umwungere haciye haza umupatiri arabonye ko uciye ubwenge aragushize mu ishuri wize neza uraciye ubwenge uraronse bourse ugiye mu mahanga ejo ugarutse mu gihugu uri PhD uri bitumwako iyo parcours yawe yose n'ubwenge Imana yakuremanye n'ibindi byose ntaco uvuyemwo iyo udahura n'ujya muntu yakubonye akagushira ku nzira kanaka ishobora kugushikana aho bivamwe ikintu ubundi wari kuba umwungere aciye ubwenge ari raisonnable akundi inka aziragira neza ariko umwungere nyene wo hariya ku gatumba no kuvuga ngo rero ni vyiza ko mu buzima tuba twumva ko dukwiye guha agaciro ico dushobora gukoza ivyo dufise no kwiga gushima ibintu biba vyarafashije umuntu kuvamwe ikintu gusumba ibi bintu iyo abantu bagize jalousie canke umutima mubi baguma bagarukana umuntu aho yavuye nkuko umenga noneho ntiyarakwiye kuhava canke nkuko umenga hari contraire yarasinye naho yo kuzohahora uravyumva nibaza ko ifoko twumva ko iterambere rishoboka ku bantu bose nta wavukanye imbuto kandi abantu bose tukabaha amashansi nico gituma muri projet yacu ya Akeza ivyo dukora ahanini bifise umutima wo guha chance abantu benshi bashoboka ujya avuga ati nawe iwacu mfise hariya na muntu tuzinanye yonshikana kwiki ntawo tuma bamenya uriya muntu tumubona tukabona afise chance afise talent ashoboye ikintu turamuduza tukamushikana aho abandi bamubona abakumbure bashobora kumushikanaho twe tutomushikana ivyo uri kuravuga bice bigaragara n'ibikorwa byanyu bo muri Akezanet biraboneka ko hari abantu tutabatuzi hari ibikorwa tuba kubera abagabo Burundi ariko mwebwe kuri Akezanet two turarondera tukabibona amakuru mutanga turabona ivyo bintu ko biri ngaho abantu tutari tuzi tukabonera kuri Akezanet bavuze ati hariho abantu umuntu ashaka gukura ahantu akagufasha nuvuga ko Landry Mugisha mu buzima bwe bwose kuva kiri muto gushika aho ageze no munsi yarahuye n'abantu bamutera intege bamubwira ati ibi bintu urukura bikora neza reka tugushigikire tugufashe ushike hano ego cyane narahuye n'abantu benshi bamfashije benshi wanashaka bataba bamenyekana atari abantu ngo mpava ndakubwira izina ryiwe urimenye ariko nashaka kuboneraho n'akaryo ko gushimira par exemple nk'umuntu muzi mwese yitwa Excellent Nimubona ubundi Excellent Nimubona bisanganiro yaratoye radio RFM yaragiye ama projet menshi za Primusic za mbere zigitangura yarakoze muri Bankobu arakora muri Finbank exactement muri Econet n'ahandi Excellent Nimubona niyo mu journaliste wa mbere yamaye chance yo kuvuga ku radio jewe ijwi ryanje nyene risohoka mu radio ndarizi ku makaseti bamfatiye mu isanganiro nabaye umutumire wa Excellent Nimubona urumva nk'umuntu nk'uwo yarakonfirmiye ko niyumvirije vya bintu ndabikoze nova mu ikintu hari umuntu yitwa Freddy Bashirahishize urazi muri CCIB ico gihe byari bigoye gushikayo abantu bakubaza uwo kwande ninde yakuzanye vyangenze gute jewe rero kora nabumviriza ndakora ibiharuro sanga ifuko ntora umuntu antwarira iryo kete kweri noneho ndari mushira ndamusigurira umugambi wanje arawemera nibaza ko Fred atakinyibuka ashobora kuba atibuka n'ingenesa ko yaragiye hanze ariko nk'umuntu nk'uwose ishobora kumwibagira kuko iryo kete sinashobora kurimanukana ngo narivane hasi ndarishikane muri bureau ya directeur no kuvuga nabantu bataboneka ariko baba baraguherekeje bakagushikana ahantu ugashika kure hari nk'umuntu yambwiye ko fondation ya President Macron iri kirarondera aba jeunes bo muri Afrika baba leader qui vont porter l'avenir demain bashobora kuba sélectionner arambwira ati ndavye profil yawe wo participa noneho nda participa kuko nari nkeneye iyo reconnaissance mondiale nda participa hanyuma ndaba sélectionner mu bantu ibihumbi ndaba muri bajya 30 nk'uyo muntu c'est vrai ko ntemewe kumuvuga izina ariko n'umuntu yankuye ku ntambwe aranshikana kuyindi kuko nta mu profeti wabo ibintu nta sibanga ibintu vya media online mu Burundi
byatangujwe nakeza turabizi. yakeza yabitanguye guha ijambo gwaruka inkino umuziki amafoto meza ibiki media yatanguye kubikora ibi hagaciro imyaka n'imyaka pana umwaka umwe pana imyaka ibiri abantu banadutwenga babona imyaka 11 muri ko murakora ibyo muri ko murakora nibiki ni yakeza yabitanguye ariko uno musi turi benshi bakora nkako kazi muri ico gihe rero hari gihe usanga abantu bari confus kuri mbega we wamaziki mwako kazi uri kurakora ikinyamakuru cyanyu cagize akamaro akahe rero biri mu bibazo nagenda kubaze uravye uri kurakiza ko uravye imyaka 11 akezanete imaze ivyo mumaze gushikako ivyo umuntu amaze kurangura imigambi mwari mwaratanguye niko uno munsi kibandanya canke hariyo mwabonye kwita itakimaze ijana n'igihe canke itakara bivaye n'igihe uno munsi muri kuyinda ariko mubona ko akezanete hari ico imaze gushikako Patrick akezi imaze gushika ku bintu byinshi cyane icyambere twashitseko d'abord twarerekanye ko mu Burundi birashoboka ko ushobora gucrea media ata muntu numwe ayi finance amafaranga ikarangura ibintu bikomeye kandi ikitunga ikagura ibikoresho igahemba abakozi ikagira aho ikorera kandi abo bantu baravye ukabona iterambere ryabo uko rigenda kigiwe imbere ivyo bintu twaravyerekanye torekanye ko un media ishobora kugira ama finance ari sérieux igatunganya ibikorwa igatunganya naho ikuru uburyo ikabigirako bikozwe n'umwana w'umurundi yize mu Burundi akiyumvirira mu Burundi ariko akabona ko bishoboka akiyumvira nk'abandi bajene kuja hanze ngo ubuzima buri hanze buri burayi jewe nibaza ko yongira chance yo kuja hanze nkiri muto nari kuja hanze ko nibaza ko byari no gushobora kumfasha kugera kuri cyane ariko rero mu buzima ukora ibiharuro hari igihe urabuka ukavuga uti ngiye ubu nzotumwanya muremure ko byabaye ngombwa ko nguma ngaha rikabasi jewe ndonderere ngaha ariko ubuzima bwose umuntu wese agira chance agira ingena bupanga iyo naje mfise imyaka 17 naratakaje amahirwe yo kuja hanze menshi entre imyaka 15 na 17 yanje naronse abazungu benshi bashaka kuntwara hanze mama sinobigaruka ko cyane ariko ababizi barabizi hanyuma ico gihe ntivyakunze rero bimaze kudakunda ni retrouvanger mu myaka 21 ndi ngaha ninjiye mu bikorwa ndi ko nkora ibintu ndabona ko ilvomye ko nguma ngaha kuko sino kuja hanze si wawa rero ndavuga ati jewe reka ndonderere ngaha ariko ubundi mu jeune aronsa ama opportunité kwisi yose passer mi buraya canke muri Etats-Unis hashobora kuba muri Mali canke muri Afrique du Sud canke ahandi isi yose ni yacu kugira ngo tuyibeko aho ubuzima bugukundiye nihuba aho umugisha wawe uguhereye niho wakirira sino limita umuntu ngo ntujaha canke ntujaha igikuru nukumenya iki kugenza nico ushaka alors uvuga ibintu muri yakeza twaranguye icambere cyoco on a créé ico mu gifaransa bita un modèle économique médiatique twarerekanye ko un média ishobora kuvukira mu Burundi gakurira mu Burundi igashika ku ntumbero zayo kandi kagera kure kandi nagomba kukubwira ngo iyo hatari kuba hari hayandi ma media ameze nkatwe afise ubundi buryo bw'igitangaza akeza hari kuba ari yo media ya mbere y'igitangaza ihari mu Burundi ama media yandi yose uno musi yifuza kuronka ingene yekiribwa ama compte économique yayo ahagaze ku buryo bwayo nukuvuga ngo rero nimba abandi bantu bipfuza gukoresha modèle économique médiatique twacréé ni ikintu ciza cyane hanyuma aho ndi kumvuga ama media menshi aya manini hari naya yandi ma media mashasha ama web tv niki babona ko hari ama modèle économique bakashobora ku exploiter bakagera kuri kandi abona bo baza inyuma yacu bavuga ati nimba kezi bishobora natwe two bishobora ica kabiri twacréé gikomeye cyane twarahindukije ingene journalisme mu Burundi kogwa kuko mu Burundi journalisme yiyokupa gusa ibibazo vya politike ibibazo vy'ubucamanza abapfuye ibibazo vy'intambara kandi ivyo ni ibibazo bikomeye journalisme itegerezwa gukora cyane ariko rero nta gihugu sinibaza ngo wamenye Amerika ku ntambara ya guerre de sécession ngo wamenye Amerika muri deuxième guerre mondiale wamenye Amerika kubera film wamenye Amerika kubera abastar wamenye Amerika kubera NBA wamenye Amerika kubera abantu bakomeye bafise rayonnement irengeye
y'iby'intambara baporta ama valeur ya Amerika kwisi wamenye Amerika à travers abanyamerika bakora ibintu bikomakomeye abo bantu nabo ntibari muri politike gusa no mu bucamanza no mu bapfuye bari mu bintu byinshi Uburundi burimwe abantu bahema bakora imigambi myiza burimwe abana baciye ubwenge burimwe abana bafite talent burimwe abantu bafite ubuntu no kuvuga ngo rero hari byinshi byo kuvuga ku Burundi uno musore ugiye ukaraba muri rusangi ibinyamakuru bikomakomeye vyose vyo mu Burundi uwo resuma ingene bakuvura amakuru yabo su ijambo les beautés de chez nous uravyumva en tout cas dominance turiko kandi tuzobandanya tujako niyo guha agaciro bimwe biha agaciro umurundi bimwereka ko ashoboye bimyigisha ko yego afise ibibari kafise n'ivyiza kandi ashobora kugira ijambo n'igihagararo mu makungu iyo ni aporo ya kabiri twagize ingena makuru ukazanira abantu bakomeye muri system mediatique no munsi batariko bagenda bagana iyo nzira ndaguha agashimwe ico ni ikintu ca kabiri twaranguye ica gatatu twaranguye twarerekanye yuko umujene w'umurundi ashobora gukaya une entreprise médiatique no kuvuga ubucuruza buhagaze ku bwenge hanyuma bigatera imbere agahakaza abantu bagakora akanagura ivyo bisata vyiwe mbere nagomba kukubwira Patrick yo twebwe tudahura na 2015 parce que mu binyamakuru bihari bikomeye no munsi benshi bavutse inyuma ya 2015 hanyuma kubera iyo context bavutsemwo kumbure hari ukundi kuntu bashoboye gushigikirwa twebwe rero igihusi ca 2015 caradukubise kidusubiza gutangura gushasha en tout cas mu 2015 umuntu uza gusanga ari kavuga les beautés de chez nous ni akeza gusa hanyuma dusubira kandi wavuze ko nabonanye na president Macron mvuye hariya menyanye n'abantu ndonsa ama possibilité yo noneho gushikana mu butumwa bwacu kure twerekana ivyo turiko turakora turonka abadutera inkunga hirya no hino kwisi covid kandi iratera itwugaranira mu gihugu imyaka ibiri nkuvuga ngo twe akeza twahuye n'ivyo bihuhusi bibiri binini vyatuzingamitse kuko nkuko nabikubwiye twe tugikiremve tucirasheko kuri social media canke kuri kumwe ngo umenyi ahubwo covid biboneka ko ama media yakoze cyane kuri ubwo buhinga niyo media kuri social media covid yakoze ku ma media yari mashasha ariko twe ntabwo twari bashasha wanashaka twebwe aho twakomereye ni kuva mu 2015 kugera mu 2017 kuko amakuru menshi niho abantu bagiye kudekuvura internet no kuyikoresha cyane ariko ubundi twebwe kuri akeza covid yaratuzingamitse kuko ama kontra menshi twari dufise yarahagaze jewe nari ngira nantame kugurukira amahanga kuko urabona nta muntu ashobora kwiyubakira ko wenyene ariko byabaye ngombwa ko nguma ngaha amaterambere twari twarageze kugera aho twari kubakira ko kazoza twabaye oblige kugwana kugira ngo tuyagumane canke tugumane ikibanza cacu gifise akamaro hagati y'abandi bariko baraduga kandi n'inguvu cyane ni ukuvuga ngo nimba hari avance twari dufise ku bandi twe twagumye tugwanira hahandi nyene kuko nta marge hari ariko abandi bariko baduga ni ukuvuga ngo twe mu bantu covid yahombeye turimwo ariko rero uno munsi Imana ishimwe iyo situation irikirahera ni naco gituma wabonye ko twasubiye kuguruka mu bijanye na investissement turiko turasubira rero kwiyumvira tuti no nikibanza cakeza mu mamedia cari kihe mbega les beautés de chez nous yo mu 2022 yoba ari yihe muri ADN yakeza mu mibereho yacu twama twifuza kugira ibikorwa twitangira imbere abandi twama tugomba kujya twatanguye hame hariho ibintu tubonera kure tukabikwega kare tukabizana kare tukavyinjiramwo tukabikora kumbure bitaraba populaire abandi kumbure batarabona ico bizomara canke ico bimaze ariko twe tukaba turavyegeranya alors uno musi rero twagiye mu nkino muri basket ko tu develop igisata ca sport gikomeye tubimaze nk'igihe igani etape imwe muzo dushaka kurangura uno musi kubera ko covid isa nk'iriko iragabanuka twizeye ko mu minsi iza tuzosubira kandi kuba credible kuri marché uburyo bukaboneka turiko twiyumvira aussi
nitwoguma muri ya strategy ya Keza yari kiri maintenant n'umutegerezwa kwigirwa imbere. Alors muri ivyo dutegerezwa guhakaza abantu batari bake, dutegerezwa kunagura ibisata dusanganywe, dutegerezwa kongeramwe ibisata bishasha, dutegerezwa kwiyumvira Akeza yo mu 2032 izo bimeze gute, kugira ngo none tuyigere ko uno musi twitegura gute. Mbega abarundi uno musi kumbure bimwe twashaka yuko les beautés de chez nous iba le message prédominant vyarabaye. Mbega uno musi message prédominant dushaka itaraba niyihe, ni igiki kitariko kiraba gihuye nico turi dukwiye kuja gukora. Uje kuvuga ati muri yagura muri komeraba kazoza kakuri cyane. Wavuze ko Akeza iheze kugura inkino za basketball. Ico cyumviro cyo kugura inkino aho nyensha ko tuwakomoza ko cyane ni bwa mbere tubonye mu Burundi ikinyamakuru, television ne radio nibirabaho bagura inkino kugira ngo bazerekane. Ni bwa mbere bibaye twabibona muri za Canal Plus, tukabona muri za DSTV, tukabona ama televiziyo yo hanze avuga ati iyi ni exclusivité ahandi na handi hano muzoraba izi nkino ni kwishe televiziyo yacu kandi abantu bakagura kugira ngo barabe. Nubwo byagenze gute muyumvire basketball mu gihugu cy'u Burundi mugure izo nkino muzerekane, byaje gute? Nihe nyungu kuri mwebwe nka televiziyo, nihe nyungu kuri bariya batwara FEBABU, Federation ya Basket mu Burundi, no kubarorereza cyangwa n'abantu bakurikirana bibereye muhira cyangwa handi hose? Mu bisanzwe ico cyumviro twebwe twakigize tumaze kubona ko inkino z'umugwi nserukira gihugu zerekanwa n'abahinga baje bava muri Tanzania bazam. Hanyuma nkuko nabikubwiye mu bintu bimwe mu byo Akeza yatanguje mu Burundi harimo gukora ama video meza atarayo kugurishwa. Hari abarundi benshi bakora ama video meza cyane ariko bakora ama film documentaire cyangwa ama clip bakayagurisha. Uko yari ama film bayita film document. Antuka ni bake biyadukije bagiye gukora film documentaire kubera babikunze gusa babigaburira umuntu kuko biranazimvye. Rero twebwe turi muri abo barundi bake batanguye gukora video nziza kubera ari vyiza ku gihugu, bitari necessairement ngo nakaya bidutumye ngo canke biraza kungukira naka, kubera ko ari amakuru kandi ari meza kandi akwiye kuba amakuru meza. Noneho twebwe tumaze kubona rero ama investissement tumaze gukora mu ico gisata, twibwira tuti biriya zamikora kuki atayindi televiziyo mu Burundi ibikora. Dusanga nivyo hari uburyo bisaba, hari n'ubuhinga bisaba, hari no gutahura economy du sport bisaba, kumbure bishobora kuba vyarasovye bamwe n'abandi canke bitari mu mapriorité yabo. Ariko twebwe mu binyamakuru buriya inkino, muziki, ama cinema biri mu bintu bikundwa cyane n'abantu, ibinyamakuru bitegezwa guhurumbira. Twibona nk'ikinyamakuru twibira ko hari ibintu dukwiye kugeza ku bantu baduhitamwo bakadukurikira, abantu batwizera bakavuga ngo Akeza nico kinyamakuru canje. Rero tuca tutangura kurondera uburyo kwerekana inkino wanashaka duhereye muri football, mugabo dusogeza ko au moins tuzogera igihe hari abarundi bafite ubuhinga n'ubumenyi n'ibikoresho bihagije kugira ngo ntiturinde gusafata umunyamahanga aje kubidukorera mu Burundi. Mbese turenze ko ahubwo bibaye ngombwa tugira abarundi babahinga babigezemwo kure, hari abarundi bazotogwa mu Burundi bagiye kubikora mu mahanga. Nje ndibuka mu 2015 hari aka video twakoze ka Canal Plus kuri Quartier Buyenzi. Twagakoze tellement neza ko ico gihe bari baduhaye amakontra yo kuba twokora mu Rwanda no muri Congo, akaba ari equipe ivuye mu Burundi ija kuhakora. Twari turi kumwe nabo muri Itulive Media, abantu bitwa ba Olivier Turerere, ba Joseph Ndayisenga, nibo twakoranye. Alors ni ikintu cangumye mu mutwe ko kujya abandi bava mu mahanga baje gukora mu Burundi hashobora guhaguruka equipe ivuye mu Burundi y'abahinga karuhariwe igiye gukora mu mahanga. Rero njewe natanguye ndi muri iyo état d'esprit mvuga nti je ndafite abantu dukorana aba jeune bari passionné, babikunda, babishaka, bumva bikwiye kuba. Nanje ndabikunda. Ukuvuga ngo dushizemo uburyo tukimenyereza umwaka umwe canke ibiri dushobora kugera ku gogwega. Ariko rero urabona football irimwo ibintu vyinshi, turagira amaese, turagera ku gwego kanaka ariko ntibumvikana vuba vuba. Rero mu nyuma tubananye tuje kuraba inkino za basket, mbona ihinduka ririko riba muri basket y'u Burundi. Hanyuma mbona vision bafise, turanabegera ubwa mbere ariko nabonyene nk'abandi bumva umenga bo vyikorera byashika bagafata izindi equipe bakaziriha zikabifata.
rero vyaratevye rero kuva harashe nk'amezi 6-7 ntivyacamwo turahava turanabiheba mugabo mu nyuma ndavuga nti none ko babihevye turasubira turabegera tuti wa mugambi twaba propose woshoboka bacavuga ati nandwi kugira ibi bintu vyorohe raba ugenda ubonane na president umubwire vision mwe mufitiye inkino rero tubonanye na Apotre Jean Paul Manirakiza dusanga vision y'inkino afise na vision y'inkino dufise birahura aha shaka kugeza none natwe twifuza kugeza ariko rero biragoye kudevelopa ibijanye no gutunganya inkino wongera udevelope digitalisation ya federation wongera udevelope entertainment wongera udevelope ko abakinyi bacika abastare ni ibintu byinshi umwe wese afite domaine d'expertise yiwe ko mutwe twamaze ko investisa muri sport nga dusaba ba journaliste ba sport batandatu basanzwe bakora ngaha dufite ikiganiro c'inkino twari dufite ibikoresho twari dufite umugambi wo kugura n'ibindi bikoresho biri specialize ariko tutashobora kugura amasezerano dufise turabimwereka byose aravuga ati okay ni muze mugira amaese turagira amaese barabona amaese twakoze baravuga ati ibintu bimeze neza noneho rero turagera kuri ujya ntambwe yo kuvuga ati twebwe turiyangaje ara mu kwiyangaja igituma twe twafashe imyaka ine ni kubera iki nuko hariho ivyuma by'ubuhinga dutegerezwa kugura kugira dukore muri rusangi tuzokoresha mu nkino gusa notamanka nk'ama systeme yo kugira ralenti yo kugira gusubiza inyuma image atari mu nkino nta bo bikoresha muri conference mu muziki nta handi numva ariko ni ibintu biryohora inkino mugabo bisaba ama investissement hari ama kamera karuhariwe ajijwe gukurikirana inkino anazimvye wanagomba none ayo makamera ni wayagura atakazozubona mwizo nkino uzocu yashirahe rero twari dukeneye la garantie yuko kujya nabo bafise yatorewe imyaka ine kugira ngo amodernize le basket natwe dushobora kuronka iyo myaka ine kugira tumodernize muri secteur yacu niko rero gushika kwayo masezerano wanashaka basket ntiyaduha ama opportunité nka yarari muri football no muri football no musi biragoye kuko urabona nta nkino international zibera mu Burundi baje gutira stade hanze nabo nyene nibaza ko bazogira ikibazo kirekire ariko twe twarakunze la dynamique iri muri basket ingene wumva ibintu bidakwiye kuguma gutyo gusa niko rero twe gusha twinjirayo nka media bihuye na ya vision cyane dufise yuko tu developa cyane gisata cha sport kuko twaramaze kubona ko abana b'abarundi bafise amatana menshi muri sport kandi muri sport warize amashuri utize amashuri ubizi cyane uragera kure uno munsi dushaka ko abana b'abarundi bagera kure dushaka ko abana b'abarundi bamenyekana ku isi dushaka ko abana b'abarundi bitunga baronka ubuzi none tuvuga tutireka rero cyo tuja mu ivyo bintu tubikore niko guca dufata rero dutanga uburyo dufata federation twagura amasezerano dufitaniye n'ubu mukanya twako turaraba ivyuma bitari bike dutegerezwa kuzana kugira ngo aho twari tugejeje dushikane kure dushobora no kuvuga amateha menshi hanyuma aussi turiko turiga n'abandi bahinga tuzokorana ingene iyi federation rero nibikorwa vyayo bizogera kure gusumba bigahindura isanamu n'abarundi benshi batari bazi basket bayimenyereho abari muri diaspora bayikunda baronke opportunité yo kuyibona neza umukinyazo bazo mubona agaragare bamutume ko akineza NBA ego cyane nk'abajya bakiri bato bariko baraza hanyuma rero tu developer n'andi ma programme parallel yo kumenyekanisha abakinyi yo kumenyekanisha inkino yo guteza imbere atuma ofeti bitagarukira hagati yacu gusa kuko internet nico yazanye internet yazanye aho umuntu ari Bujumbura ushobora kumva ejo bamuhamagaye i New York bati we turagukeneye inyungu Akeza Net ikwirakura muri ibi ni yihega inyungu ya mbere nuko Akeza abantu ntibaze bavyibagira ni kinyamakuru rero iyo uri kinyamakuru tungwa n'amakuru rero twe turabona ko ajya amakuru kumbura no munsi hari abantu batarabona ko ari amakuru ya hatari cyane muga turabona potentiel afise yo kuzucika amakuru ya hatari inyungu mu buryo bw'amafaranga buriya iyo turondera inyungu mu buryo bw'amafaranga ga page nari kwandika projet nkayishira abantu bafise amafaranga bakayampa nkayirangura nkaronka amahera ni Akeza ntiyari kuba yaharaniye gucika media y'auto finance no kuvuga harimo inyungu mu buryo bw'amafaranga nga ico ni kimwe ariko hariho inyungu mu bintu biriho kandi bizohoraho uravyumva no kuvuga
ugaharura mu myaka 3 5 10 15 20 reka ndaguha akarorero naho bijya bintu twe twobikora bikazogera ku rwego kanaka abarundi bazama bibuka ngo hari ikinyamakuru cigeze kubaho catanguye ibi bintu kibigeza aha none rabo bigeza aha no fiske inyungu muri leadership ni ikintu c'akamaro ni biza ko abantu tuzatwiyumvira misi yose ibikorwa dukora bikabagidena mbega je wabandi no bamaririki alors mu mafaranga dushobora kuronka amafaranga par exemple niyo vyamenyekana cyane bikaronka visibilité kugura amadroit bitwemerera kuba les seules personnes bashobora kugurisha ama image yafashwe muri basket aho kube nabandi bantu bafite amazu y'ubudandaji ama entreprise commerciale bashobora kuzana ama publicité muri television yanyu pas seulement hariho n'abantu bashaka gusensibiliser abantu à grande échelle niyo basanga ushaka kwigisha abantu ikintu kanaka tukaba twebwe dushikira abantu benshi cyane dushobora kucereka mu mwanya mutoyi nukuvuga ishobora kuba ari ONG ishobora kuba ari ambassade ishobora kuba ari projet yipfuza gusensibiliser abantu mu nzira kanaka ishobora kuducako dushobora no kugirira akamaro igihugu mu zindi nzira hari nk'igihe haba hateye nk'ingwara mukaba mushaka gusensibiliser abantu ko iyi situation kanaka ihari iyo ushikira abantu benshi ubushobora gushikana ubutumwa bwawe kure nukuvuga rero hari inzira nyinshi umuntu ashobora kuronka ubwo buryo ariko ikibazo n'umusaho kiri mbega bizokunda canke ntibizokunda ico kibazo nta numwe yocishora nico gituma abonye abantu benshi bazazaniwe ariko wowe ko bizokunda ko mumaze kugura ujya mwanya ko mumaze kuviza loi mumaze kubona kure muti ibintu birashoboka buriya mu buzima utegerezwa kwizera ko ibintu bizogenda neza iyo utanguye uge parta du point ko bitazogenda neza nta kintu kinini woshikako rero nibaza nabo turi kumwe twizera ko bizoshoboka ko mbera ahubwo bizorenga nivyo twari twibaza ariko niyo bitokunda hari ibindi byinshi tuzoba twageze ko kandi ivyo navyo birahagije Landry narigeze kuba nicaye ahantu ariko kubera ubu turi kumwe amaso mu yandi baravuga ko kino kinyamakuru atari ca Landry hari uwundi muntu ari inyuma yabyo ashobora kuba agufinansa canke ari iciwe wowe uri nk'umuyobozi ufise akazi ngahe yaraguhaye gusa ibiro icara hano cyo bari canke n'inkuru zo muri barabara ubu muntu imana imuhezagira si umutima mwiza bon nibaza ko ico ni ikibazo kigoye kuko ninakwishura ngo ni ca Landry ndaza kuba niteye abantu baza kumbwira ngo bite ngo none dufashanye ninakubwira ngo hari uwundi muntu yampaye ariko jewe nakuze numva ko ari Landry kuva muri 2010 11 gushika no munsi numva ari Landry Akeza bavuga ati Landry Akeza net bavuga Landry Mugisha Landry Akeza barabihevye Landry Akeza net rero nkamva tukumva abandi bantu turabamesha makuru turabaza kugira ngo ndakurondere nze kubaza kino bino byose turavuga nuko numvise makuru menshi kuri Akeza imyaka 11 iraheze rero ukabukoze ikintu nk'iki tukine kumenya Landry ninde wabitubwiye ariko ico kibazo ingerenza kukicushura sukundi nimba iki kinyamakuru ari cy'umuntu aduha uburyo tugakora akaba nyizigiye imyaka 11 kumbe Landry n'umwizigirwa ivyo navyo birahagije nimba iki kinyamakuru ari ca Landry akaba kigejeje ngaha yagikuye mu busa atakarorero yaronse ko gukora nk'ibi twakoze mu Burundi kuko hari abandi bantu benshi babikoze bavuga ngo ko Akeza yabishoboye natwe tuzobishobora ariko nje sinavuga ngo ko nakaya kuko nawe arahari nimba rero Landry ari iciwe vyukura akaba yagikuye hari akakigeza ngaha kumbe rero Landry ntiyabuze icamara inyishu no guha niyo ariko ibindi bisigaye ni speculation kuko hari gihe no hava mbaza uwo yavuze ko ikinyamakuru atari ca Landry ari umuntu yo bamuha amafaranga mbega ico kibazo yaragitumwe n'umutima mwiza mwinshi wo guhimbaza Landry canke vyari ibindi bibi bimubiriramwo bimutuma baza rero nibaza ko igikuru sinye n'ikinyamakuru igikuru ni iki kinyamakuru kimaze hanyuma ni iki kinyamakuru kivuga kuri Landry rero nibaza ngo nimba ikinyamakuru vy'ukuri ari ca Landry akaba kigejeje aha kumbe Landry yarakoze ibyo ntitwobiharira nimba ari umuntu naho yamwizeye akaba kimwizeye
kumbe Landry n'umwizigirwa nje numva vyose ari ibintu byiza. Landry, abantu barabiyumvira bati iyo abantu bafise internet, bafise telefone, bafise ordinateur, bashobora kwikamera bagakora utuntu bagashira kuri social media, inkuru zikaba ziragiye. Uno munsi effectif y'abakozi Landry afise abikora mu buhe buryo? Ni bibenshi biyumvira ga telefone kuri Facebook, kuri YouTube, kuri WhatsApp, bimeze gute? Tubwirira technique ihari muri Akezane tubwira ngo ino myaka yose babe bakomeye gutya. Oya wanashaka muri Akeza twubakiye cyane cyane kugukorana n'abantu bari passionné babikunda ivyo dukora kandi bavyitangira. Ntabwo twigeze tuba turi abantu benshi. Nibaza ko ni ryambere muri histoire ya Akeza igira abakozi benshi. Nayo ubundi ntitwigeze tuba abantu benshi kuko abakozi batandatu mu gisata ca sport gusa ni bishasha ni ibintu bimaze na RTNB fise babiri amaradio ngaho usanga afise umwe ni ibintu bimaze umwe mu Kirundi ni mu Giswahili kumwe mu Gifaransa kuko twari ko twitegurira kuja ku rundi rwego. Urabona iyo umaze igihe ukaguma hahandi nyene uranarambira abantu uranabaruhisha abantu baranatangura guprofitiza ku rupfu rwawe. Rero biba ngombwa yuko kameme wama witegura. Niko nakubwiye ko twe covid ubundi yaratuzingamitse nayo ubundi twari dufite imigambi myinshi twari kuba twararanguye, harimo myinshi itagishobotse kuko itagihuye n'igihe twari tugezemwo, harimo n'iyindi itegezwa kuvuka yisunze ibihe turimo. Mwiyo rero harimo iyo ntumbero twafashe ko uko bigenda kose igisata cha sport kigiye kwaguka. Nico gituma twana créer Akeza Sport mu minsi za mbere, reka ndaguhe exclusivité izo kwitandukanya na Akezanet ikaja muco twise Akeza Media, ikaba igisata kigenga gifise n'umuntu akiyoboye ukwacu. Nico gisata cha mbere kizova muri kino kinyamakuru bita Akezanet kikaja gucika ikinyamakuru a part entière ukwacu cha sport gusa cyitwa Akeza Sport kizo developer ama projet ya sport. Rero ni baza yuko uno munsi abakozi wambajije abakozi bari muri Akeza batonda hano ni 32. Hariho n'abandi dukora n'abadatonda hano bagera kuri 6. Hakabaho rero n'abandi duhora dukoresha iyo turonse ubuzi bwinshi, nimba twongereza abakameramane, nimba twongereza abafotografe, nimba twongereza abazana ubundi buhinga, nimba dukoresha abaconsultant. Ariko nk'ubu igisata cha sport cyonyene cyo muri Akeza ndavyaho ama prevision yacu ageze cyonyene gusa kizoba kirimo abantu 25. Hari abantu bageze kuvuga bati Akezanet kubera kitashobora gukora plateau amakuru, abantu babona amakuru, batura ama reportage, ivyo ntabyo muteganya gukora. Ni kiriya nakubwiye yuko twebwe model economique yacu misi yose yamayisunga mbega ivyo tugera dukore tuzoronka uburyo bwo kubikora. Kuko biroroshe iyo hari umuntu wahaye projet akatora projet yawe akaguha uburyo ukabikora, navyo ntivyoroshe, navyo bifise ukugora kwavyo, ariko biri different kuko buri sure ngo bampaye amahera y'imyaka 5 nzokora, ariko jewe nta muntu numwe yampaye amafaranga. Ayo mafaranga biba ngombwa ko tuyaronda. No kuvuga rero dutegerezwa kwicisha bugufi, kwemera uko tungana, tukamenya ngo ivyo twoshobora nibi. Ni nk'abantu benshi batubwira ati Landry pourquoi mu diffuse ama match kuri internet, kuki mutagize tout simplement television. C'est pas ko television tuyikora, ariko mbega iyo television nituyikora izorabwa, izobiriko contenu. No kuvuga rero hari ama strategy menshi umuntu akoresha kugira ngo ashike ku kintu kanaka. Uno munsi ivyo twipfuza ibitwarimwo yari nka prototype no gupima ivyo twoshobora vy'ukuri, inguvu bisaba z'ukuri. Mbega ibintu twobishobora canke tugira twite mu yabira tubireke. Rero tumaze gupima hariho bimwe twabonye tuzoshobora. Sinovuga ngo tuzogira plateau y'amakuru ngwejo canke hirya yeje, ariko ikiri sûr tuzogira studio nziza cyane mu misi ya vuba. Hanyuma muri iyo studio tuzoyikoreramwo ibiganiro vyiza, donc hashobora kubamwe ibiganiro bivuga ku makuru muri rusange. Donc sinovuga ngo azoba ari amakuru classique nka kujya ngo
twagiye turatororokanya amakuru etc non c'est pas ça mugabo abantu barakeneye amakuru alo bakeneye amakuru aya buryo wikora cyangwa indi style yanyu yakeza muzozanamo ayo makuru bantu ni nka kuriya ubona hanze haba ibiganiro kenshi biba vyabaye produit na maison de production hanyuma bikaba diffusé ku mateleviziyo noneho twe dushaka kucane cyane kwiconcentra mu kudevelopa contenu ivyo bintu bica ku mateleviziyo no musi mu bisanzwe avec la numérisation umuntu wese arashobora kugurirwa ibiganiro bye bigaca ku mateleviziyo atandukanye ni basket twe twaguze ntiwotanga reje wumvise haje televiziyo ivuga iti twe dushaka kwerekana basket yo mu Burundi noneho nayo ikatugurira droit yo kudiffuza iriya basket muri televiziyo ya vrai cette fois-ci itari hajya online gusa navyo birashoboka alors twebwe on pense ku develop ibintu byinshi ariko haracari kare cyane ntitwovuga ngo imigambi tugiye kugira ngo ubu niyihe ikinini cyane tugiye kwiconcentra ko ivyo tumaze kubabwira nuko muri development y'inkino tugiye gushiramwo inguvu nyinshi ibindi tuzokora kumbure nihagera tukabona igihe ni ciza navyo tuzobibamenyesha Landry mu kurangiza kino kiyago cyacu kugira ngo abantu bamenye neza Landry wari we ashobora kwesmera Landry arubatse afise umugore afise abana aracara umusore Landry imeze gute iby'umuryango Landry ntiyubatse nta mugore afise kandi nta nabana afise ni ryari canke ntibiri mu migambi rero iby'imigambi y'ubuzima urazi ngene bimeze ushobora kuvuga ngo ntibiri mu migambi ukaza wumva ejo ndaguhamagaye uti warambeshe canke nkakubwira ngo biri mu migambi ukazobona haciye imyaka 3 uti warambeshe rero inkuru y'ukuri nuko Landry ntiyubatse ariko nta capfa no kubaka nta matati dufitaniye navyo igihe cyavyo nikigera hanyuma tukaronka uko tubigenza navyo bizoba kubera nibaza ko ni ibintu bimwe muri vyiza bishikira umuntu kandi iyo bigenze neza bishobora navyo kugira ico bimariye umuntu rero nibaza ko mu gihe cyavyo navyo bizoba urugendo umaze kugira ni urugendo rurerure imyaka 3-4 mu ku radio imyaka 11 kuri Akeza Net umuntu ashobora kuba ati Landry bino bintu biramuruhisha cyane ajya amasangapi abyuka sangapi mu bisanzwe iyo nubahirije ibyo nkwiye gukora njya saa 3 nkabyuka saa 10 saa 10 z'agatondo egome ukaca ujya saa 3 z'ijoro 21 bisanzwe ego iyo nubahirije njya saa 3 nkabyuka saa 10 hanyuma ayo masaha rero yo hagati ya saa 10 na saa 1 ndayakoramwo ibikorwa byo kunagura ubwenge bwanje ndashobora gusoma nkiyumvira nkatunganya ubuzima ngene ndabushaka ndashobora kugira un peu de sport hanyuma nkavyuka nkitegura nkaza ku kazi ariko niyo vyashobotse ko ndavyubahiriza hari gihe bishika bikangora nkasanga nyene na ryamya amasaha atari meza mugabo birangirira ingaruka mbi kuko ndakunda ko umunsi utangura ndawubona iyo rero umunsi wantanze ndumva ntameze neza ifo ko umunsi uzana ubonye nitunganije ndi niteguye kuwinjiramwo kugira ngo ndawuyobore ntunyobore Landry nta tabi nta nzoga anywa tabi ntijyankundiye warigeze kurikunda nararinyoye ariko numva ntaco rinyungura hanyuma ndariheba inzoga nazo narazinyoye nazo nyene hanyuma ndagera igihe ndabona ko nisunze ivyo nshaka nuko ndabishaka zishobora kuntera ingorane ndazihagarika rero kuva mu 2012 nta nzoga yego muvukana muri bangaya muhiri wanyu tuvukana turi benshi abana tuvukana mu DJ Jewenzi ego ego arahari ego tuvukana turi benshi abana tuvukana kuri mama ni 5 ariko hari nabandi bana papa wanje yavyaye n'undi mudamu Landry tugushimire cyane kuri kano kanya keza uduhaye turayaga byinshi kumbura abatari bakuzi bakumenye abatari bazi Akeza Net naho nyene bayimenye bihagije murakoze cyane kuba mwaduteye iteka mukaduha kino kiyago buriya umuntu aguhaye ijambo n'umuntu wakamaro kuko aragufasha kugera aho utarugera rero iki gikorwa ciza mukora mubandanye mugikora
hanyuma uwundi munsi uje kungirisha ikiganiro na televiziyo uzobanza ubimbwire kare. Urakoze cyane narizi ngo ni ikiganiro cy'iradiyo. Ariko waruzi ko umesha makuru wari umuzi? Umesha makuru ndari ndamuzi. Patrick Pajo kameme ndamuzi kuva kera, imyaka ni myinshi mu gura uremenyereye, nibaza ko ni naco gituma unampamagaye bitangoye kukwakira ko narinzi ko ufise intumbero kandi ubazi ibintu bizima. Urakoze cyane. Bakuzi rwa Muse TV turikumwe na Landry Mugisha, niwe nyene Akezanet, akaba kandi arongoye Akezanet ni televiziyo isanzwe ikorera hano mu gihugu cy'u Burundi, yerekana amakuru meza y'ibivugwa cyangwa y'ibihari ibikorerwa mu gihugu cy'u Burundi. Rero mumvise uwariwe mwamenye Akezanet yariyo, tuzosubire mu bindi biganiro nk'ibi muri kumwe na Patrick Pagio, niyo nkuru ku bwa Muse TV. Bye bye.